indirimbo yacu bayikuye ku rubuga. Benshi bakibaza ati mbega ni DJ Paulin yoba yabitumye, ni DJ Paulin yoba yabigize kugira iyo ndirimbo bayihagarike ku rubuga. Nkundira ufyonde, wibuke ufyonde subscribe, hama wibuke ufyonde n'agakengere kugira uzurabona ibiganiro ku mwanya. Wacha niwasalimie sana, niwaambie kama nawapenda sana. Everybody say my name is MC Goragoza umutarambigwa kuva muri KING'S FAMILY Burundi. Nimba muzifunda subscribe, nkundira ufyonde, wibuke ufyonde subscribe, hama wibuke ufyonde n'agakengere kugira uzurabona ibiganiro ku mwanya. Ni inkuru y'umubabaro, inkuru benshi bariko baribaza mbega Birman Boy ikeneye amasengesho, Birman Boy ikwiye gusengerwa. Nindirimbo ya Nabanje bari kumwe na Kiriku na B-Face. Indirimbo imbere ya itarasoka yavugishije bamwe bagize uno muziki w'u Burundi. Mbega hakanabaho no gufatirwa ibihano bikomeye byo guhagarika gufasha umuziki w'u Burundi. Nindirimbo muri rusange bakiriye neza, nindirimbo abakozi b'umuziki w'u Burundi baryoherewe. Na kare ngo bari bamaze igihe bataduha hit song. Ku munsi w'ejo iyo ndirimbo yarahagaritswe ku rubuga rwa YouTube. Benshi bakibaza ati mbega ni DJ Paulin yoba yabitumye, ni DJ Paulin yoba yabigize kugira iyo ndirimbo bayihagarike ku rubuga. Mu nyuma habonetse amafoto agaragaza Nabanje na Kiriku bari impandiye y'inyamira mabi aribo mu Burundi twitwa Police Nationale. Aho babandanya bavuga ati indirimbo yacu bayikuye ku rubuga. Benshi bakibaza bavuga ati mbega bizogenda gute, mbega bizovugwa gute. Ni nyuma yaho nyene DJ Paulin ku munsi w'ejo nyene mwijoro aho yararageze mu gihugu cyacu Burundi, aho benshi mubagiye kumutegera banamubajije ivyo bibazo bababaza ati mbega ko twumva indirimbo ya Kiriku na Nabanje na B-Face niwe woba wayikuye ku rubuga, niwe woba wayihagaritse. Aho yishu yavuga ati jewe nta ndirimbo nigeze nkura ku rubuga. Benshi bikamananya bikomeza amakenga yongerekana mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Benshi bakavuga ati mbega Sinkina mico boba bariko baradukina, sama base y'uburofa boba bariko baradukina. Ariko ndabamenyesha yuko DJ Paulin bambadanje bamubaza ati bavuga yuko hari convocation ya mbere yuba yarasohotse boba baritavye. DJ Paulin akabananya avuga ati jewe niyo convocation nayo nzi, n'uyo muziki wabo bariko baravuga jewe nawo nzi, nta nuko nigeze ndawumviriza, nta nuko nigeze ndawutega n'amatwi canke ngo ndawurabe. Aho bakagaruka ku makenga bavuga ati mbega yo bari bano bahungu bacu bariko barashobora kudukinira amabezi. Abandi bakavuga ati ingona yasamye. Mbega wewe ukunda umuziki wacu w'u Burundi, mbega wewe wiri gukurikirana umuziki wacu w'u Burundi, vyari bikwiye kugenda gute? Bari bagwiye bakumvikana. Ariko tugarutse neza mu ndirimbo twarabonye umuririmbyi Kiriku yari yambaye ipantaro iriko ifoto ya DJ Paulin, sivyo vyoba biriko biramukwegera. Wewe uri kurakurikirana umuziki wacu w'u Burundi, wewe uri kurabiraba, wewe uri kuranyumva, warukwiye ko bigenda gute, warukeneye ko bigenda gute? Nimba wamaze gufyonda subscribe ku rubuga rwacu rwa KING'S FAMILY Burundi, bandanya ukurikirana mukanya inkuru uko igenda, ndaza kuza ndayiguha ku mwanya. Nyitwe MC Goragoza umutarambigwa, ndakumenyesha yuko uwari karatuma amajwi abashikako yari Breeze.
reka ndabashimire mwebwe mwanteze amatwi, murakoze naho ubutaha.